Sultana ngo nurusaku ni nkuru yo kuba ariko aravugana n'ujya mdogo wa n'ujya mushoferi wiwe. none ushaka iki? Ugende kumufasha. Kora akazi kawe, kora akazi kawe. Ivyo nibikuraba. Genda mu nzu ugorore ziga mu nzu zanje ukora ibintu byo mu nzu bikuraba. Ivyo ntabyo birabisha amaso. Ushaka iki? Bamufashe mureke bamufate. Nuko ugenda kumufasha kwera ari mukuru wawe. Telefone basi mu bagenzi yano hino tumenya ari basi. Wari waheza kuvuga uragenda reka kungora. Jevyo ndimo ni mama mukuru wa kama ari mama wa muto nyamba ari mama wa kweli mama. Kandi wewe majambo yawe. Basi zingiriye kweli nakubarira gusa ko ari mukuru wa kugira mufashe aboneke basi nabi. None wari wamufasha? Haindi ndio gusa wewe ko ari mukuru wawe kandi ufisa gatele. Bana genda bana reka kungora. Bamufashe none bamufashe ivyo birakuraba ugorana gusa abari nabo barabaseha ari imenya abana ke kungora je ahubwo yufuma pfirayo nisigara nitunga ryose ugorana gusa Sultana Chifu wa minzi, amazina yose ni kwawe. Kizigenza. Ego, ashikira mu munezero udasanzwe wo kubona Badra bamufashe bagatwara ishenzi bakatupe kure. Dirire kuri wiwe. Kuvuga ngo bamufashe nuvuga iti twamufashe. Erega nawe mwidiri urimwo. Ndimwo mugo bajya bamufashe n'amaboko yabo je nta maboko nasizemo ngo fate ntware. Noneho si byo si kibazo. Aho rero ikibazo kiri kuri wewe. Aho kirakemutse. Ibintu bimaze gukemuka. Wumva uzorutaha ryari. Ndakeneye kugwinji. Eka no kurara norara none ico tuzoba turondera nzizoba tukirose tufuraye maisha. Bongo. Tule paka basi. Ni tubyumva nawe. Bongo. Asha. Karibu. Mwiriwe Dr. Karibu. Namahoro chef nyakuba. Sawa. Ura muri kumurayaga. Turi kukayaga. Tuyaga duhuza. Tunaongea vizuri. Kama kawaida. Tunaongea fresh kabisa. Ego. Sawa na wewe ni yake ni amani ni yake. Nashukuru Mungu kweli. Poa. Ni sawa. Kumbo ni fresh ya badokteri yarenze. Asa neza gute? Asa n'umuntu anezerewe. Ikintu kabisa kiri umutima jambo kabisa rikomeye nagomba ndabashikiriza. Jambo ni iki? Chambira. Hama nyakubahwa. Ndazi neza yuko muri abantu mutorosha. Yego. Nico gituma hari inkuru zimaze kushikira. Kana kwanza umwumvirize. Kuri ndabasaba. Ndabiyinginze. Ngo mwamfashe. Mukore gukorwa cyane ibyo mukeneye byose kumenya. Bashaka kumubaza mugabo ndabasabye kuri ndabinginze ntumukomeretse ico cyonyine naje kubasaba no munsi. Wowe wakubwiye ko dukeneye kumukomeretsa ni rega yaguhabu. Sisi hatuna haja kumuumiza. Ndio ndabatahura mugabo tumuumize Badra. Mimi nimemshika nikamteka nyara juu ya malengo fulani. Sawa? Hayo malengo yote tunayajua. Na wewe mdiri huko ndani. Sasa siwezi kufanya makosa kwenda kumpenda vyama kweli. Mimi nilikwambia ufanye mapenzi ya maongo. Ucha kumkunda tu. Sawa? Hiyo nimetembea ku mutima utagiri gufa. Nico gituma haina ndabasabye kuri ubona aho ndabagamburuki ndabasabye ndabingize ntumukomeze ndacamukunda. Nico cyonyine ndabasabye. Oya ntabora n'umukozi. Jewe wewe warangamburukiye. Sasa nilikupatia misio ulitumika kugira telefone mukaye ndababwire bamukoreko kandi n'ubundi ntibari kumukora ko ntabivuze. Mimi nikifika kwenye malengo yangu
hata kumwachilia ndamwachilia ahubwo wewe gusa ugumye umutima ugumanye ibanga umenye uti burya mutama ndamwizeye ugumwize turi mu idiriri fatane mu mugongo burya byari bimeze ntugire ikibazo ko wamukunze waguye mu mutego kandi umutego w'urukundo twese turawubamo kuko nuko nyine twizeye ko bizoga umuko nyine oya neza umwibanda ntutuhirahire ngo ushakure cyangwa ngo ushire wawe ntukuramubona ngo havume niba araco tumubwira urimenye rizokumenyeza arabizi ibyo arabizi ibyo ninda kubisubira uzamukoze wewe nawe reka wewe uendelee na siri yetu kama kawaida na dili ni ile sawa sawa wewe mubire umunsi mwiza okay sawa kesho ukipita hapa uniletee ma paracetamol sawa niko nahitaji tuma paracetamol mugire kibazo n'udu tablette nka tubiri sawa murakoze merci beaucoup musigara amahoro asante sana sawa nawe genda yangu wewe nielekeza daktari mshikane kuri portali hadi sasa ndio unaona sasa mtego wa mapenzi ndio huyo tulienda kidiri mimi kidiri Jamari kidiri Anasi kidiri mapenzi njoo hayo haina mfupa ni kweli lakini leo njere bicha singendera kubishovisho nacho mimi kama sifike kwenye malengo na huyo Badra sitizame vya Anasi au vya Ana kutoa ndani mimi haro biraza kitaro cyo turondera sasa mtoto mmoja wa mwanaume kama ukuzara mwanaume utatoka nje hamna shida hatuna kilisho watoto zobyari yumwe ntanye umuhungu taronse umuhungu kumura kwirembo tatafuta mwingine ndabishobisho mimi sina mapenzi ya bishobisho hauna nacho reka ninyavye mu cyumba urasangaye sawa Sultana Kirogoto namati yani ukuri nyera kai bashana n'ingorane ufise ngorarezi ukuranya kai none kwaratekanye hanze ntabwo yinjira sawa harimo n'abateri kwanza sa usina makuru Badra bamufashe Badra ugapa babuja bamufashe ubu nta n'amazi yari wanda narakubwiye uranatangaye uranakangutse utoye hari ya basi uye kumubaraga nacho byamutwara mbere muri WhatsApp abantu bonga barafitira uratanga ubwambere wagumugirukanye mbere mama we yicyo nakubwiye yuko ari wari karamwishima ujya gutanga rukuru uyu munsi basi ngiye ko kuri we bamufashe tutazi yari yateze atamukoza icyo byamutwara yani murinzi wazi kabisa murinzi umumaro wese cyasira ariko ndikagenda yani bonyene kwa bonyene abantu bo ngaha nabo guca kure kwere je batavuga kunera ubwoba wowe ibyo bintu we nakuvuga barekere benyejo umviriza mutama barekere kuvuga ngo ndekere benebyo je nakubwiye ibyo bintu uriko uravuga nabyo nzi nuko byumva ntabyo nkarumvisha ndabitwaye ishuri uko suko nye ariko naho nshakisha naho basi ndamuburu yuko mukuru wiwe bamufashe yachatinga kweli bigize kumera nacho bimutwaye kwera mu chatinga none ibyo bintu wewe babyumvise gute basi na wewe kani niyo nyene nju kani niyo mwene wabo wewe ngumanda kubwira ata
uzanira inkuru wigira ko ngo ntiyumva tumbira ubusi nawe bagukatira izosi bakaritwara muzomenya ngako ari abantu batorona reka nigire mu kazi kanjye bazonga tibyo sikubera iki bazobu atabiho ngani boroshe ni boroshe wakutumba mangana kazi ariko umunsi bagukatira iryo zosi bakaritwara muzomenya ko abantu bonga ataritwara ariko kandi umenye yuko iyo nkuru nayumvise uriya mushoferi ariko aravugana na mabuja ku telefone reka renda kureka kubera ibyo nakubwira byose ntizera n'umunsi nakandi kagikora we nakubwiye umunsi uzembera ni umunsi nawe uzogira ingorane bivuye ku bantu ndakubwire ndamusabye nduzongwege nduzongwege we ntidukwiye gushwana turi abakozi twaje guhiga amafaranga dukwiye guhuza inkuru ndakuzanira nawe ukanyumviriza ugiye ukaganira na basi ugiye ukaganira nanuze abo bose ukora babwira ucaho umwegera jewe ngona kiyogoto arabizi n'urwege kuba muri kugukwegera ni ukukumenyesha ko ahantu tubaye ari ingorane ikomeye cyane ibirato kwanza nandikeje bya basi wanyene niyo biri yabya ndakujyanura reka ndakureka ariko ntitukwiye gucanamo urazi cyatuzanye tukwiye kwibera abangiye wewe cyanda gwizina uri mabuja kuko nduze kunteranya ariko umukobwa nawe biatari okay yeah Sultana muri bijya bice byose wabagije wabuze trace yiwe niko ntacyo ntagerageje nakurikiye nagerageje no kuri kunyuma y'imodoka ariko ningena nacyanganyike na plaque y'imodoka ntanyo naravye how come wabuze unakosa kuifasa plaque basi mzee nilikuwa nimechanganyikiwa kwa hiyo muda mimi nimetoka tu na gari inakwenda na nimejaribu kukimbiza gari lakini sijapata mafanikio kuweza kuipata na kuona watu wamekatia na mbwa utena na nunga ala numva ko umutima sinzi ubwenge buragiye Badra where she is my god oh my god where she is oh my god chérie niwe kumshobora kumfasha no kurwanje je suis prête kugira igishoboka cyose kama ni pesa kama ni nini tatoa jamani nisaidie mtoto wangu nimuone mimi hapana Badra jamani nimejitahidi kwa njia yote kuweza kumfuatilia kote anapopita lakini sijaweza kupata mafanikio ya kumuona kwa kweli no not Badra no chérie please just tuyumvire kugenda gutagaruka kugira ngo umuntu yumvire neza telefone unaninde arakufye ya ende itaba allo oui muri bandi allo muri bandi Imari yabaki ni Badra Sasa uongoze ngoni allo Habi ninde afutiki neza sinavyibise ngo afise Badra
Nuko yavuze. ngo Badra. ko mufise. Kumunyigira bari kumunyigira ndahazi. Urahazi aje kumunyigira. ndahazi tumatohaje cyane. Mbokene. Ngo akeneye miliyoni cyane rero kabila kweli. Tubigeze gute none? Nje kuri banki. Nje kuri banki. Oh my god. Nimvirize. Nambie kama nje kuri banki. Uzoe maki amera maki gusa. Pana miliyoni cyane. Amera maki gusa. Icho kugwa tena kizi. Tugende. Oya, sikiliza, mwende na pesa yote. Kama utaweza kujisaidia pasi na pesa sawa, lakini mwende na yote. Mimi nataka tu mtoto. Nataka Badra mzima. Mimi nafikira na mimi kwa nini tusipigisi polisi? Wewe unasikia mama tukimbia simu. Ungepiga polisi atamuua. Lakini majambazi wanaweza kuwa na silaha. Sasa nasema hivi, wewe tulia. Sasa twende kwenye banki. Twende. Kuja pesa kwa shamba. Twende, wapi twende. Sultana